Je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter. La guerre sera généralisée. Ziko, nafashe telefona perezida w'u Burundi ndayishimiye. Ndamubaza ingabo zari ziri mu East African Community Forces mu Eastern Congo ko bazirukanye Burundi bugasigara hakaba harimo kuza iza SADC Burundi bwagiye muri SADC kwigenekerezo rya 10 Kigarama igisigara ca Uvira mu buraruko bw'ubuseruko bwa Republika iharanira demokrasi ya Kongo carafashwe n'umugwi AFC Mei 2023. Uno musi uyu muhari uhise utangaza kuvuye muri Uvira kubera iki bafata igisagara gikomeye kuri strategic nka Uvira batanahamaze n'akanya bakaba barakivuyemo. Nibiki byinshi nyuma y'amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington atumye AFC Mei 2023 bivana muri Uvira kandi uyu muhari utari mu basinya ya masezerano. Inyuma y'intambara zikomeye zabereye kuri Axe Kamanyora Uvira mu ntango zo kwezi kwa Kigarama uduce turi strategic nka twarafashwe kamwe ku kandi n'umuhari AFC Mei 2023. Ingabo za FARDC zifatanije n'abawazalendo hamwe n'ingabo z'u Burundi batangiye kwisubirira inyuma guhera Luvungi aho umuvugizi w'igisirikare ca Kongo yatangaza ko bahawe amategeko yo gukinjura nabo bahita babikora uko. Imbere yuko AFC Mei 2023 shika muri Uvira ingabo z'u Burundi zari zasubiye iwabo ibyatumye AFC Mei 2023 yinjira muri Uvira atantambara zirinze kuhaba. Inyuma y'ifatwa rya Uvira abashigikiye AFC Mei 2023 baratamvye baratarika bigina intsinzi yo kwigarurira ikiyaga ca Tanganyika. Benshi bavuga ko ingabo z'u Burundi zatsinzwe ariko mukuru w'igisirikare c'u Burundi General Prime Niyongabo yabakuriye inkoni ku gishitsi avuga ko atanari ingabo z'u Burundi zigeze zitsindwa. Yakomeje kuvuga ko ico bakoze kwari kubahiriza amasezerano y'amahoro yasinyiwe Washington. None aya masezerano ni nyabaki yatumye Burundi bure kuri gice cafatwa nka zone rouge kuri Bujumbura barakivamwo bisubirira iwabo maze bemera kirafatwa na AFC Mei 2023. Kuba tavyibuka neza reka dusubire Washington kwigenekerezo rya 4 Kigarama umwaka wa 2025 Donald Trump yari yahamagaje vyihuta President Paul Kagame na Felix Tshisekedi kugira basinya amasezerano y'ubwumvikane bubageza ku mahoro arama. Aya masezerano yaragamije kugabanya intambara guhagarika ibitero no gukura ingabo zose zabizabagwanyi canke z'abanyamahanga ku butaka bwa Kongo. Ariko hari kibazo gikomeye umuhari AFC Mei 2023 ntibari mu bashitse umukono kuri aya masezerano. Bo bavuga ko amasezerano ya Washington atabaraba. Mbere mu gihe ayo masezerano yari karasinywa urugamba rwari rushushe mu kiyaca Rusizi mu gace ka Kamanyora. Bakomeje ibitero bavuga ko barindira ibiganiro vya Doha aho bazoganira na leta ya Kongo. Aho bigoriye rero President Tshisekedi niyemera kuganira na Mei 2023 avuga ko ihuriro AFC Mei 2023 ari igihugu cy'u Rwanda cyateye igihugu ca Kongo kibicishije muri uyu muhari nuko babigenjeje mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1996 mu gushinga ikiroberi Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo Zaire cyatembagaje ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko. Bongera kandi bashinga Rassemblement Congolais pour la Démocratie mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1998. Ikindi kiroberi cyari kigamije gutembagaza ubutegetsi bwa Laurent Désiré Kabila arivyo vyatanguje intambara ya kabiri ya Kongo yapfiriyemwe abarenga miliyoni 5. Ibi tuzobigaruka ko mu yindi video aho tuzogaruka ku ruhara rwa Paul Kagame mu ntambara za Kongo guhera kuri Mobutu Sese Seko ushika kuri Felix Tshisekedi uno musi. Reka rero tugaruke ku itangazo rya AFC Mei 2023. Itangazo ryatangaje benshi aho no muhari wazindutse usohora urwandiko ruvuga ko bemeye kumvira Donald Trump
bakava mu gisagara ca Uvira mu ntumbero yo kubahiriza amasezerano yabereye i Washington, amasezerano bwa mbere bavuga ko atabaraba. None bigenze gute ngo bemere kubahiriza amasezerano bavuga ko atabaraba? Hano hari impamvu zishobora kuba zatumye AFC M23 bava muri Uvira. Icambere ni presiyo y'ibihugu by'amahanga ku gihugu cy'u Rwanda. Ubumwe bwa Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje gushira igitsure gikomeye ku gihugu cy'u Rwanda, igihugu gikekwa gufasha AFC M23. Kuva muri Uvira ni icemezo ciza cyo kugabanya umwuka mubi wa politike no kwirinda ibihano bishobora gushegesha ubutunzi bw'u Rwanda. Impamvu igira kabiri, burya Uvira n'umurongo utarengwa. Iyi ni linye rouge. Ico twomenya, Uvira iri hafi y'u Burundi kandi ifise akamaro kanini mu mutekano w'akarere. Gufatwa kwa Uvira n'uyu muhari bishobora gutuma intambara yaguka ikaba intambara y'akarere. Muravyibuka Evariste Ndayishimiye yarabishimitse ko abwira BBC na France 24 ati intambara ishobora kuba y'akarere mu gihe atacokogwa ngo hahagari ku gihugu cy'u Rwanda. Iyi ntambara izoherera he? AFC M23 niyamara kuva muri Uvira harakurikira iki? Bazokomeza urugamba canke bazohagarika intambara nk'uko amasezerano y'amahoro yasinyiwe Washington abivuga? Je sais qu'il va arriver même au Burundi parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter. La guerre sera généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi.